akuzana ingana guca anye ushaka kumarira iki aze mu matungo yo kwa papa atazi ukuntu yarondeye urazi yaba niko muranapanga kumuzokora Janise reka kumpangara iyo rigara yabo bakobwa bicu bakora wirirwa wicayemo ubu rero hageze aho bakuganirira mama wawe waba bafise amahera jero nirirwa ndiho nja kuyerera ndandaza mawo kandi mvuga ati Ufise mama wanje nitaye Jacques ni bande muhuriye ku kinoni ndetse ibintu bisanzwe byo kwishura inzoga nizo ntomba inzoga nzoyisangira n'abantu mukore nukuri uraboko mu mpuzu dukore ibikorwa ntawe kazi k'abagabo kaba twese turagashobora dugifise amaboko abiri ivyo twese turabishobora kujana oya nzori guhejo najyo Ufise oya reka oya nzori guhejo kinyagenda itunguru n'ugurki none udafise amafaranga ucuka umuryamye uri umuntu w'umugabo urumva ko udakurikiranye nawe iyo Ufise urabona nika none mada washitse ngaha gute umugabo yarantaye ese ndaguteranije none umugabo wabonye yirirwa aryamye impande y'umugore n'umugabo bavuze ko usigaye unyubaho aha tuwazi ko nogwimanga amaho yansize baranyirukananye n'inzu Fanny Ravine nawe nyene yimereye ko nyujya mu mamanda ubahwe Fanny nukuri ubahwe Fanny n'umukozi kandi cyane abamusenga bamusengere ntazogware kabisa nukuri mama je ntigeza nkubita nawe nyine nigeza gukubita nigeza ndanumwana naritonda mama yaranankunda cyane hama ugeze muri ya myaka yo gukubagana gose yageze muri âge de 14 ans 16 ans 17 à 18 ans cha musi nkubagana byaraye bibaye imagine Belyse akubwira ati mutasagura gukubagana musi nyene ujya mwana wanje yarayinjiye Ona uhonjeje ihonjeje hari ugira ibibazo kandi byinshi urumva ugira ibibazo kandi byinshi cyane iyo udahonjeje ubitewe n'umunezero w'akanyagato sinibaza ko hari n'umunezero w'umusi wa mbere vraiment umusi wa mbere nta n'umunezero uri ahantu tureka kubeshanya yo ukta wabiteguye umuntu daba wateguye ugenda ufise umutima utari hamwe uba wabeshwe kwanza buri ufise imyaka mike wabeshwe utashobora kwikontrola shani mureke guhonja n'ukuri byadushike nibibashikire Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry Abuja Flavor. Chakinyamakuru cema kibazanira bisha muvuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tumaze bikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media 2-5-7 wherever you are. Ndabakunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support bamutwereka aho kutugeze vraiment hose ni kubwanyu. Kandi murabizi neza yuko tutarifise mwebwe naho twoshika kandi ababwira yuko ndabakunda cyane aho muri hose aho mva mukagera big up sana kuko aba subscribers tugezemwo ni ibihumbi 9 byababa ni 9,200 tuko tujya mu 9,100 tushaka ko dukwiza 10,000 natwe tuje mu rwa rutonde rwa TV online ariko bikora neza cyane kuri mikuru ni Beni behind the camera and CK professional muri wa mugambi nyene no guteza amareresi yacu imbere aje ku yindi step uri munsi ndikuri umutumira wanje witeka ndamukunda cyane muri filme ariko ndamwanga muri inbox vraiment n'umuntu ari ouverte vraiment aratwenga aratandukanye nabije nyene twumutumura muri filme wibaza ko ari inde ni Belyse ekabaramutse Belyse bi sawa Duzakamirwa gato Belyse bite ni sawa yeza neza muri film uranyanga biba ndakwanga kwe ubu unari bishaga bite ibintu byose mu vyono wanda bigira neza yeza neza ariko Belyse yego aba bebe muhira bameze neza baraho akazi nako nikagenda neza ndabaturira akazi Belyse akora baje akazi Belyse akora mana kubahwe Belyse kuri bakusubiye kajya akazi kubera arakazi k'abagabo kuvuga abagabo batunze imiryango yabo kandi neza rero urumva ugiye gukora akazi k'abagabo karakwinjiriza kuruta k'abagore yes reka rero dufata umwanya rero n'umunigeze kwandika commentaire ati Beni mbe urazi yuko bajya abantu muzana mu biganiro tuba tubakunda ariko tuba twifuza yuko ubo byivugira like batubwire umwidondoro wabo wose ukuye mbega bibaza ko Belyse ari inde Belyse amazina yose ni Ndayizeye Belyse ndumukinyi wa film hama ndafise akaraka hano hama nkaba nkora n'utundi tuntu dutandukanye usanzwe ukora utundi tuntu dutandukanye nkaba ndi umumama w'abana babiri umumama w'abana babiri afise abana benshi umumama w'abana babiri ariko afise abana benshi ukora byumva Yezu n'umwana w'Imana ariko Imana ifise abana benshi
yes ivyo nivyo birumvikana nkamwe bwo bakunzi ba Step Media 2 muradufise twibwa ariko mufise n'abandi benshi cyane mushigikiye sivyo none like Belyse akubwira ati ndi umumama w'abana babiri ariko mfise n'abandi bana benshi mu mvugo yumvikana neza Belyse afise abandi bana areza ariko atari bamaraso yego mfise abana 8 bose ni bien yego uvyumva gute Belyse ko warahisemo gukorera utwo tubebe utwo twana Shana umunezero kuri jewe kandi cyane ndabikunda n'Imana irabimpezagirira. Benshi tubimenyereye babikora mu gihe bataba bafise ibako cyangwa batagize amahigwe yo kuronka ibibondo batavyara. Oya. Jenda bafise abana biwanje babiri. Hama abandi nabo harimo abo muri famille. Hari nabo batarebo muri famille. Yes muramwumva ariko ku rundi ruhande mu byo sanzwe tumuzimwo Belyse ninde tucitse ku ruhande rw'amareresi. Belyse n'umukinyi w'amareresi ngene natanguye muri théâtre ndi umwana afise niga muri 4e primaire hama ndabivamwo nja kuri centre jeune niho novuga ko hama ndabivuyemo sinabandanije nkina nasuye gukina 2012 hero filme nakinye gusa sinabibandanije ko naciye ndonka akazi hama nshaswa gukina 2020 ariko kuri mu mwaka turakubona cyane uravugwa cyane Belyse ubu ndiko ndavugwa cyane mu Umupfakazi Umupfakazi niyo filme novuga ko abantu bamenyemo nubwo banyanse mu Umupfakazi abaye baragukunda tukavura ariko nasanze bankunda duhuye mu nzira n'ukuri mbona bandamutsa neza ya makomantere bandika ngo bazontikura bazogira iki ntavyo bakurikiza cyangwa usanga narahura n'uryo muntu yavya oya like jeri baza yuko aba yafise bya bicavu akavuga ati uyu muntu gamana aravyisera filme nacyo kubabaje n'iryoha bacavuga ngo ntibaze kubikina ariko kujya ubikina neza kujya ruhande baguhaye kujya nyene bitiza ko bashakuza ko niba byakira yego ariko ndazi ko nubwo bapfa kubyandika baraduhonda barabakunda ko iyo ntuye nabo ndababaza baramenya bakampamagara ko nanakinye n'izina ryanje nyene Belyse babahamagaye nca ntegeza kumenya nti uyu muntu kuba ntamuzi ashobora kuba nzi muri filme nca ndamubaza uri muri bamwe banyanga ngo nitukwanga ngo turatabura ko ari filme urumva Imana ishimwe baratabura ko ari filme Giseka dufata kanya gato dushimira n'abasanzwe bakunda amareresi yo ngaho mu Burundi kuko murabona ko na filme yiwe ariko gusha kuri YouTube barakurikiranye Belyse cyane Imana ibahezagire ahubwo ngigwe ko ndanagushimira nawe ikigano bazi ko nagikoreye iwawe abantu barakurikiranye cyane abantu bawe abafana bawe bose n'ukuri baciye bazaca Imana ibahezagire bashe kuri Imana ibahezagire cyane filme igeze kuri 25000 hafi 26 nukuri Imana ibahezagire bahuye n'ababone barongerekanye mubandanye n'abatari yabonesha kuri channel yanje mubandanye mwiyabonesha nanje ndabe ko hogeraho ngera kabisa ariko ku rundi ruhande burya twebwe subscribe turabashaka like umuntu akora mbega Belyse ko adutumira tugire subscribe ku benshi ku bwinshi mbega turabijya filme gusa canke hari izindi zose ziza mu nyuma filme mfite ni nyinshi nanditse nazanditse kandi kera ko nk'ijya filme yanje nanditse igenewe ngorane zanje ijya filme nayanditse kera 2012 ngakora ko uburyo bugoye nta muntu mfise amfashe mu mugongo filme yarabitswe uko mugabo icyumviro cyagumye mu mutwe hama ndaronka duhera ndayikina niryo iri kuri YouTube nshashi yi Noir Blanc nayone nari ntize nyene ndavuga ntireka shire icyumviro canje ngaho onye ntihabura ico gifasha kuvuga rero ngo kuguma ndiko ndakora kumwanya ntafise umuntu ashigikiye sinovyemera kabisa ntuvyemera kandi ntavyo woshobora ntavyo noshobora mbega kugira ngo ushigikirwe burya ni ikintu nabonye umenga kugira ngo urashigikirwe hajya burya umuntu abakeneye abantu ego abakeneye abantu kuko uburyo buza mu nyuma umaze kuronka abantu ufite umutayi munini cyane bajya basubscribers rero bagira icyo bakoze ndabisabiye kujya mwabikoze ntarinze kubinginga n'ubu ndabinginze rero mubikore abatarabikora mubikore muzo bamukoze yaboneshe kuri channel yanjye kabisa mugira subscribe nuvuga ku bwinshi like mutumira n'abandi kugira ngo ibikorwa bya Belyse babirabe cyane ko jana je film nagiye ati wow Belyse film kweli film ya pili banayangari ayi film si ni gake ku bantu Belyse ego benshi baramfelicise barambwiye ati film umunyamugisha nagira cyenda mzemera ko ndi umunyamugisha ara benshi rero babona ko bibaye kujya gacabona nisha kwa star bananisha Marisa oya sinovuga ko ndi no kuri fondation sinzi ko hari ikintu kiri musi ya fondation ndi musi y'ico kintu nuragira n'umushinge oya vraiment naho ndagera ariko biko biraza ndashimira Imana mbega wibaza ko Belyse ivyumviro vyo bigarukira he muri film yifuza ko azogera he
je nifuza kugera kure kure gose nanje ntabona ariko kure tu Kugera kure n'ukuri ndashaka gutanga ndafite ama message menshi muri je menshi kabisa menshi gose ndafite nizo namaze kwandika mugabo kubera ko uburyo butaraboneka ntibirakunda ko ndazikina ariko nzozikina tu kuganje ico nifuza ko ku kwezi basi ku kwezi yanza kuba nk'ubu dufate ndatsitaye kuduhera sha kuri numva yamaze kugira umuhamagaro sema amen amen Nukuvuga ngo noca nkina nguye kuduhera gusa nzoca nkina nzoca ukina Imana idufashe rero Belyse aronke utwo dufaranga abasha ariko Belyse kurundi ruhande ko ufise n'uwo mutima tuba twifuza yuko abantu boguterera n'ibisabisho kugira ngo amafaranga ntiyoza atagishabisho gihari sivyo none kandi abansengera nibaza ko banahari kuko je sinsenga cyane oya muga abansengera bahari Imana irakorera ku masengesho y'abansengera ariko kurundi ruhande noir blanc yubahwe urabona ko Belyse aje yambaye n'ibintu bishasha by company mbega aho ni hamukorera canke oya inye bo iyi ni sinzi ko mubibona neza ni duhezagirwe duhezagire ndonse ko anabandi kuvuga hariho umujournaliste akunda kuvuga ngo fasha warafashijwe ndakunda riryo jambo rero ihakwa gusana n'iryo jambo akunda kuvuga rero duhezagire ni kuvuga Imana duhezagire mu bikorwa dukora urabona ko gasigura filme bakazi ndibagingena bakita kajya kaboro kagira ngo action kavuga nyabantu ngariko umuntu ngabasha ko ntakazi mu filme ndakibagiye akumuraza umuntu wakaza ni libere ngira wenye na mede yo bakaza ko ndakibagiye awe ukuntu ko bakitwa ndakibuka nje ndakavuga sawa bana ababizi bose gasigura film hama ni kuvuga Imana je ni yampezagira muri filme ndifuza ko muri bijya yampezagiyemo kugira basi n'umuntu umwe nanje mpezagira ego hama hariho umuntu w'ikimuga ariko arasunikwa n'uwundi uyagendana ubumuga uyu nawe dufate ko ari umufasha nyene kugira atambuke neza yunguruze gapuspus hama uyu nawe n'umwana w'imfuvyi yikoreye uduhwi yavuye yavuye nko gusenya kuvuga ninahezagirwa nifuza kuba hafi bano bantu kandi ivyo abantu badafise amikoro abantu utoha umutahe ngo genda udandaze batobishobora urana nk'abatamakazi dufate batakiva nko mu nzu canke abagendana ubumuga nk'imfuvyi utoha umutahe ngo genda udandaze amagi atobishobora ndifuza ko Imana impezagiye novuga ati ndatoronse basi n'ikiro c'umuceri ndahaye no muntu kabisa kandi byose turabona ko byose biri mu rukundo byose biri yego biri muri love gusa uru rukundo ruzava rugira rujejeta kurabona ko rwatabutse ngaha yes ariko rwatabutse urumwana mubi ariko byose twari dukeneye eske turabona ni duhezagire ego mugiye bisigura yuko mugiye wahezagiwe wibuke yuko nawe ukwiye guhezagira abandi umuntu ari hafi yawe ujye nyene bikwiriye ariko kuri ndi ruhande Belyse umuntu ashifuza kumenya ati mbega nivyi wawe canke ko tuzi ko ivyo bintu babikora n'abantu benshi canke n'umugwi w'abantu benshi bimeze gute muri uno mwanya ndacyari jenyene ndose n'abandi dushaka kubikorana bafise uwo mutima nkuko nifuza ko bimera si ngombwa ngo baba ari abakinyi ba filime naho yoba wewe woza naho yoba sikeye yoza naho yobundi muntu yoza hagize icyo turonka tukavuga tuti twiteho bano bantu Guess wakoze step media 257 je sinkunda amasigara cicaro ubu nyene ndagiye bikwemereye Belyse umunsi zo kwifuza step media kweza kugira couverture mediatique kuri bino bikorwa vya Dudu je nzoza urakoze cyane iyo rero support muna ya mbere kugira ngo naho zo ari umuntu umwe ati Benijari umuntu nifuza yuko twogira iki uzofuma dukati je sindi hafi uzofuma mfata ka video ukandungikira amacito gashira kuri step media sivyo none eko biratanga courage n'umuntu adafise umutima akavuga ati nabo ndi barabifasha canke hari abandi bantu babifuza gufasha bakabura abantu baje hamwe kugira ngo babikore ico ni gikorwa cyiza je nsanzwe ndanabikora ndi no mu yindi groupe mugabo iyo yindi groupe ukungene twabikora
nta mamedia twabwira ngo tugiye gufasha aba bantu twabikora muri twebwe nyene ariko ibi kubera ko bizoba bivuye mu gikorwa nakoze biramutse bishitse nkaja nko gufasha nk'abantu nzohamagara mu journaliste mu cameraman baze tugende babone ivyavuyemo muri kiya gikorwa nakoze nico nafashishije abo bantu kabisa gusa hariho abantu bashobora kubitahura nabi bakavuga ngo nukwishima nukwitapa ngo ico kuboko kw'iburyo gutanze kubamfu nikubimenye ariko navyo ni vyiza kuko umwanya umwe ku ruhande rw'iwanje navuga ko ni vyiza kubera ko hariho uwundi muntu ashaka kubona ujya muntu ko akeneye ubundi bufasha ugasanga arongerereje kuri bijya wo wakoze gese ariko ku rundi ruhande je no camvuga ati none nungarira kuri vyo Belyse avuze ati ariko umuntu yatanze yishima aratandukanye na wawundi yatanze abikuye ku mutima baratandukanye gose niyo riko aravugura nabibonye ari nizere yuko Belyse niyishima tuja tubikura ariko Belyse niyo abikora bikura ku mutima turizere ko bizoshagenda neza cyane bizova ku mutima gese ariko ku rundi ruhande Belyse urwo rukundo yerekana novuga mu buzima bwe busanzwe ubuzima bwe bwa misi yose buratandukanye na bwa bundi cyane tumenyere muri amareresi yiwe sasa ubijua gute like ubana navyo gute Belyse muri film ko mtutombaye umwana mubi sindi umwana mubi basha numva ndiko ndakina ubuzima bw'undi muntu sivyo ubwo ntaba ari Belyse ndiko ndakina ubuzima undi muntu yabayemwo kandi vya vrai mva shaka kubiviva nyene ndabikine kujya kuntu ujya muntu mba bijya muntu ubaye mu kibanza cyo kugira ngo umufashe kugira ngo amenye kuntu akoze kwirokora nawe nyene yes urumva yuko bafise igikorwa kinini cyane kandi kirekire kandi niyo message novuga yoba ica ikarengana igashika cyane kandi ivyo vyiza cyane twa twifuza Belyse ariko ku rundi ruhande cenge tuvuga sasa ko tuzi yuko muri mareresi hajya barinze bamuha umuntu post like canke bakamuha novuga ahantu aje kwactinga ngo barabiba bimworoheye canke bivuga ati je ibi nivyo mba nshoboye canke biba baravye na apparence yiwe ariko ku rundi ruhande tukabona Belyse n'umuntu umwana mwiza akunda kwitaho abantu bagwaye akunda kwitaho abantu aho nikora arakunda kwitaho nyene abantu n'umunyakigongo n'umusamariya niko no bivuga biratandukanye Belyse bigenda gute bizoba bisanga no muri film bavuga ati reka tumubabarire kandi twari kumwica biratandukanye kubera gufasha ndumva umengo iyaba binashoboka ndumva umengo nta n'umuntu afite ubuzima buri munsi y'ubwi wanje yobaho ndumva umengo no kwiyegereza ujya muntu cyane iyaba ari byo nshoboye no kwegera abantu bose bafite ubuzima buri munsi y'ubwi wanje kwagira ico bafashije kwagira ico ndabafashije mugabo ubwo buryo ntabwo ndaronka mugabo muri duke nshoboye ndashobora ndabikora gese ariko turakivuza ko dutandukanyiriza rero Belyse kugira ngo abantu bamenye ko bakurikirana ibikorwa vyawe mbega hajya Belyse ko uri kuraje muri ya monde iyo abakinyi b'amareresi bitwara neza kuko deja urabona ko film yawe kugeza 25000 view urumva ni tapi nini cyane ari abandi baronka ama 10000 baronka ama 6000 mugabo uri kurwa rutonde gwa basabasi gwa ba Abel hariya nuvuga gwa ba Liber nuvuga gwa ba Fanny urumva yuko biriko biragufasha cyane ko kunuvuga ko wipushinga cyane ariko kurundi ruca tuvuga ati mbega Belyse kugira ngo tugukurikirane cyane platform zawe zitwa gute kuri YouTube ni Belyse official ariko rero hariho akantu kabaye bari bampinduriye banshira kwibi iyi ntuze duhezagire mugabo urana umuti umwe ntiwigira inama hari umuntu yampanuye arambwira ati gumizaho Belyse kugira abantu bagume bakwibuka hama niyo duhezagire ibe muri byo Belyse ibe muri duhezagire no nzosubiza ko Belyse umva umuntu agiye kuri YouTube azobona Belyse okay urumva rero dudu en fait dudu niyo nuvuga niyo muvyeyi niwo muvyeyi yibarutse ego tubifate gutyo rero urumva dudu urumva niwe yavyaye Belyse umuntu wese wayifuza ariko kurikana ibikorwa vyiwe azobona Belyse kuri YouTube no kuri Facebook ni ndayize Belyse ariko je ku rundi ruhande Belyse aziko ivyo bintu bikunda gucanganya abantu je mu rumenga platform zose zoba izina rimwe sinzi kuvyumva rero nzobihindura mugaga nuko nyene Belyse na Belyse kuri Facebook Belyse kuri YouTube Belyse kuri Instagram Belyse kuri hari ibyo ntazi gukoresha Instagram yose ni tumutwe sinzi nzorondera umuntu abimfashe ntabyemenyereye vraiment sinje ngaho niyemere ariko nizere ko bizogenda neza cyane bizogenda neza ariko byose nzohindura byitwe izina rimwe ariko je nizere yuko waguharuye ivya mbere urazogonera n'ibindi byose bizokunda cyane sibyo ndamwegeye yes cyane yes mbega riko cyane nifuza kubaza mbega Belyse yerukana ryari na Dodo
hirya yejo yego mu nshuti magara umuntu ashabatse mbega Belyse erukana ryari na ndasha inde umuntu nzi ko Belyse berukana kera Abeli murabona oya Abeli ndamuheruka turi muri bimwe vya Bollywood ndamuheruka like Belyse erukana ryari na Fanny no mu gitondo twavuganye ubwo rukundo murukura like kugira ngo abantu bagume bumva gwa rukundo cyane ruri muri film rutandukanye na gwa rundi tumenyereye mu muziki nivyo niko dukwiye kumera ahubwo dukwiye kuguma tuvugana tubonana binashobotse turonse umwanya tukicarana niko dukwiye kumera kubera ubundi iyo ukuranye ikintu n'umuntu ugacumengo mwahuriye kuri kajya kazi nta bundi buzima buhari nibazo je atari ciza kuko après uyu munsi ejo tutosa dukeneranire none utari kuramvugisha ungarako cyo bigenda gutuca ndondera nanje nkagara kabisa yes nikibaje yo ntangwe kukibaza nca nifuza kumenya ati mbega bigenda gute like iri kurakina na film like nabandi bambega nk'abakinyi b'amarerisi bakomakomeye maze gukorana nabo kugira ngo tumenye iyo dutumbereza ikibazo neza nka batatu maze gukorana nabo ni bande nka batatu hariho Fanny hariho Sabas hariho na Ribat na Grace yes uri kurakora na Sabas urohegwa niki iyo ndiko ndakorana na Sabas ni umuntu ameze gute like muri kuri terrain n'umuntu atuje charatuje vraiment kuri wana kujya kena muri film no mu buzima busanzwe yimereye ko yego vraiment yego umuntu atuje like ibintu byose abikora atuje bigena neza cyane uri kurikana na Ribat naho Ribat arakunda guhanura kandi iyo abonye umenga ushaka guhengamiraho adashaka abanza akakureka kwanza akabanza arakureka rabiyo biherere mu nyuma agashaka kubwira ati burya rero wari kugira unye nivyo mbona vyomera neza ubona gute kabisa gaca wirotira uba wagarutse kuri cyashimviro cyiwe Fanny Lavine nawe nyene yimereye ko nyujya mu mama nda ubahwe Fanny nukuri ubahwe Fanny n'umukozi kandi cyane abamusenga bamusengere ntazogware kabisa yes urukurumva yuko ari ibintu bimeze neza cyane no mareresi like nubwo rukundo Belyse akubwira ati nubwo rukundo twifuza kwerekana abantu kuko niyo message dukeneye kubona mu bantu bacu kuko abafana yagiye cyo mutweretse nico dukurikiza sivyo none Belyse nuvuga ndagushimire cyane urakoze cyane murakoze cyane udufasha rero kudutandukanyiriza Dudu hamwe na Belyse kugira ngo tubitahure neza cyane Dudu ni duhezagire Imana iguhezagiye wibuka uri hafi yawe mugabo Belyse iri muri Dudu kuko aka kantu nakabwiye nubwo ntarakibuka nabwiye ko kari mu bikorwa nzokora kandi bizotuma nja gufasha abajya abantu yego hama Belyse rero iri muri Dudu umva niyo YouTube tuzo kuma dukurikirana genda kuri YouTube rero ugire subscribe kuri Belyse rejya bujya rero narinzi ko ari Belyse ko arakantu yiyumviriye like kujya bakobwa bakunda utwana twa kuku twa Belyse oya n'amazina yanje umenga bigomba gusa Belyse afumenga abavyeyi babona abanyamuji cyane Nakwata bakiyari nubwiye ariko warigeze kubabona yego urabiribuka image ya mama ya papa ikintu papa yakunda kugira ngo gutwenza cage wimubikira kuri cyane papa wanje ndamwibuka ko atigeza nkubita wow ariko ari ibintu byiza cyane abana bari kuri bakubita Belyse ndamaze gukubita ujya mwana wanje mukuru hari kera ariko 2011 ariko wacu biheba narabihebye hari kera sindasubira yes ariko ni byiza cyane ariko bavuga ati guhana umwana ni byiza ariko kurundi ruhande bitanga image itari nziza ari umwana vyakira nabi nyene icyo gihe nasanga ndamukubisa karira nanje nkaca ndira yo nukuri kwimana acha ndamufasha tukarira twese yebadi nukuri kwivada hanyuma mama nawe mama wanje oya mama je ntigeza nkubita nawe nyine ntigeza gukubita oya nigeza ndani naritonda mama yaranankunda cyane hama ugeze muri ya myaka yo gukubagana gose yageze muri âge de 14 ans 16 ans 17 à 18 ans cha musi nkubagana byaraye bibaye imateziga Belyse akubwira ati mutasagura gukubagana musi nyene ujya mwana wanje yarayinjiye no like ni conseil like biri mu byo muhanura kuko uzabikina rero ahubwo rero nce ngigwa ko mpanura abana bakiri bato
bo mu myaka nk'iyo narindi mwico gihe Yari ufise imyaka ingahe? ukuri uhonjeje Probleme sana. guhonja nibi bibasha Usanga umugumu wonja. ukuri kw'Imana guhonja nibibi Saza wonja. Hana uhonjeje ihonjeje hari ugira ibibazo kandi byinshi urumva ugira ibibazo kandi byinshi cyane iyo udahonjeje ubitewe n'umunezero w'akanyagato sinibaza ko hari n'umunezero w'umusi wa mbere vraiment umusi wa mbere nta n'umunezero uri aho hantu tureka kubeshanya yo ukita wabiteguye mu byo wateguye ugenda ufise umutima utari hamwe uba wabeshwe kwanza buri ufise imyaka mike wabeshwe utashobora kwikontrola shani mureke guhonja n'ukuri byadushike nibibashikira yes ariko urumva ko ari ibintu like byiza aguhanura kuvuga ati mwihangane kuko urumva yuko ufise imyaka ingahe ico gihe nafise 18 ans wari wihanganye gakwiye kuko abi no muri no minsi gamana mana yonyene izo bakiza bro ariko urumva yuko wewe wari wagerageje uko gusa shetani yacikora ku mwanya wa nyuma ko rusigaje nk'imyaka 2 canke 3 kuko 21 ubivuye yes ni ngorane ariko urumva ni bya bintu nyene muragera ahura navyo mu myaka yiwe no mu gihe aba yarakuze Belyse ndagushimira cyane rero urakoze cyane yes mu bibazo byose nakubajije ikibazo wibuka ikibazo nibuka kwambajije irogo y'ikizigura ya dudu duhezagire kandi izo ndashaka kwizamwe abandi bantu benshi bafise umutima nk'uyu mutima nawe wavuze muri gipande urashiramo step media muri yo shit okay merci beaucoup ndabashimiye ndofata mu mugongo dudu yego ndabashimiye nawe ariko baradukurikirana bose hama bagire subscribe kuri Step Media bagire na subscribe kuri Belyse official muzo wamukoze ndanabashimiye ababikoze muhezagirwe Jayce uri kurumva yuko uruhande runini yashimiye mu bw'abafana arabakunda cyane ni bwa rukundo nyene kumva abakinyi b'amareresi baraziguha agaciro kintu citwa umufana urumva rero ni vya bintu nyene kuko bashigikira namwe bw'enyene kurumva yuko ni atera imbere na uzoshikika kuko ejo uzomurondera warateye imbere muri business yawe nimba udandaza ibinyuko hariya mu soko yo mu kinama canke mu kanyoja canke hariya uzogati Belyse ni kuri kwimanshaka kugira publicity akantu gato gusa ushire muri film ndumufana wawe nakurikiranye ibikorwa vyawe kandi ndifuza yuko mu gihe uzi ko wakurikiranye ikiganiro ca Beni ndagusavye vraiment bimwe bivuye ku mutima uze usigamo commentaire uzi ko wakurikiranye film ya Belyse canke ya Fanny canke ya Abel canke ya Joachim canke yandi sigamo commentaire kuko ni waraba gusa ukagera na like ntazobona ko wabiravye ariko usize ko commentaire c'est bien ça urumva tuzosubira nawe gutaha wari kumwe na Beni byandika Mansike professional nawe gutaha bye bye.